Bene data ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane natwe twese. Ndashimiye Imana yo mu ijuru kubera yuko itwongeye kongera kubaho, ikaduha umwanya ukongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nashimye canke numva mu mutima wanje ngomba ngo twibukanye, umuntu wese yibuke identite yiwe, canke ubahehe, uruwahehe. Imana ishimwe. Ushaka kumbara uti ibi bintu biroroshe, nta muntu n'umwe atazi yava, nta n'umuntu n'umwe atazi uwari we, ariko kumbure biragusaba kongera kwiyumvira canke kongera kubishira ku mutima, kwibaza no kwiyumvira urinde uruwahe. Imana ihabwa icubahiro. Hari igihe umuntu yihenda akabona abantu bari kumwe, akahava yiyitiranya ati ngira ngo aba bantu turi kumwe canke turajana canke turavukana canke turi bamwe. Ariko nagomba ndakubwire ngo wongere wibuke, umuntu akubaje ati urinde uruwahe, nuko abatazi mu by'ukuri abatakuzi. Ariko Imana irashaka kukubaza ati urinde uruwahe kandi kuzi, kandi ibi bikubajije kugira ngo irabe yuko wewe ubizi neza, ubizi. Imana ishimwe. Hariho umuntu muri Bibiliya yabajijwe, yari Yona, yarabajijwe ngo uruwahehe, ugenda hehe. Uwundi muntu twabonye mu minsi yiheze yari Hagari, igihe umumarayika yamusanga yicurikiriye yarahunze Sarayi. Umumarayika aramubaza ati uvuye hehe kandi uri kuja hehe? Hagari amaze kwishura yaravuze ati mpunze mabuja. Ariko umumarayika yaciye amubwira ati subira hariya uce bugufi, kuko umumarayika yasobanukiwe neza yuko naho amuhunze kubera yuko yari yamukengereye yanse guca bugufi. Imana ishimwe. Bisobanurwa ngo hari igihe tutimenya, umuntu akamamenya ivyaha vy'uwundi ariko ivyaha vyiwe ntabimenye, canke ukiyitiranya ukiyita ngo uri mwiza kandi uri mubi. Imana dutabare cane. No kwibagira identite yawe bibaho. Umuntu akiyitirana akabona ahantu amaze iminsi akihava yibaza ngo niho iwabo. Ariko uyu munsi ngoma twongeye twibukanye ngo nshuti uruwahe, iwacu ni hehe, iwanyu ni hehe. Ushaka kuvuga uti jewe mba muri Amerika, uwundi ati okay nanje mbi Ngozi, uwundi ati nanje mbi Gitega, nanje uwundi ati mba muri Afrique du Sud. Tuba mu bice bitandukanye. Aha naho tusavye indaro, ariko turabahehe. Iwacu ni he, iwanyu ni he, ndetse aho usavye indaro iwanyu ni he. Tugomba turabire hamwe. Paulo yaravuze kubw'ico kibazo, yaracishuye. Arabwira abi Filipi, turabe hariya abi Filipi igice ca 3 ku murongo turaraburiya murongo wa 20, ariko duhere ku murongo wa 17 turabe ingene havuga. Abi Filipi igice ca 3 17 gushika ku 21 haravuga ngo bene data munyigane, mwitegereze abagenda batwigana nk'uko mudufise kw'icitegererezo, kuko benshi bagenda ukundi. Abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira, yuko ari abansi b'umusaraba wa Kristo. Iherezo ryabo ni uguhona, imana yabo ninda. Biratana ibiteye isoni vyabo, ivy'isi nivyo bababaye. Tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza ko azova.
niwe mwami Yesu Kristo. Azohindura imibiri y'ubufafara bwacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nk'uko ifise ubushobozi bwo bumubashisha kwigandurira byose. Imana ihabwa icubahiro. Hano Paulo yarababwiye ati munyigane, ariko abwira ab'Ifilipi ati munyigane, ngo mwitegereze abagenda batwigana. Nukuvuga iki? Yagenda kurikira Kristo, yagenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Aravuga ati mwitegereze abandi bagenda nk'uko tugenda, mubigane. Uyu munsi Paulo ntabo dufise, yarafuye kera, ariko abakurikira Paulo canke abagenda nk'uko yagenda bagenda gute? Aba yasize avuze ati mwigane bamwe bagenda batwigana. Imana ishimwe kuko ijambo ry'Imana ryadushikiye tukamenya ingene umukristo akwiye kugenda. Paulo yahora abigisha ati mugende mutwigana nk'uko natwe twigana Kristo. Imana ihabwa icubahiro. Nanje bene data, kuri uyu mwanya ndaje ko tuganire abo turi kumwe nabo tugendana nabo, ntibagusamaze. Menya icurico, menya uwuriwe, ko wakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, agahindura ubugingo bwawe. Uyu munsi ukaba unezerewe no kumubamwo no kugendera muri we. Umenye ngo iwacu ni mwijuru iyo Kristo ari. Haleluya. Yaragiye kudutegurira ivyicaro. Yahoze muri iyi si hanyuma aragenda kudutegurira. Yasize atubwiye ati nzogaruka kubajana iwanje kugira ngo ahondi namwe bana banje bariho muba. Imana nihabwa icubahiro. Aya majambo twayumvise kenshi, twayiteze kenshi, no gushiza izi saha turacayiteze, kuko Yesu yatubwiye ngo azoza kudutora. Ayo majambo tuyasanga muri Yohana igice c'14. Hariya Yohana igice c'14 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atahari mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Ku murongo wa 3, kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje. Haleluya. Ngo ahondi namwe abariho muba. Imana nihabwa icubahiro. Amina. Yesu Kristo yaragiye kudutegurira ivyicaro aho tuzobana nawe. Yavuze ngo ndagiye nzogaruka kubatora tujane, ndabajana ahondi mwicare mubeyo. Imana ishimwe. Paulo nawe yabibukije ati nimumenye yemwe shengero ry'Abifilipi, hano ku isaha turi si wacu, iki gihugu dutuyemo si wacu, iwacu ni mwijuru. Kristo Yesu yaragiye, azogaruka kutujana. Imana nishimwe. Ewe mwene data, huri hose ibyo urimo byose, sinzi ukumere, ushobora kugwa, ushobora kuba uri mu bukene budasanzwe, ushobora kuba uri mu ngorane usugerejwe impande zose. Ndakubwira nti humura nshuti nkunda, kuko wakiriye Kristo Yesu nk'umwami. Yesu agira aze kugutwara. Haleluya. Yesu nahabwa icubahiro. We yagiye kudutegurira hacu. Hari benshi bariko barirukanwa mu mazu uyu munsi, babuze amafaranga yaruwaye. Ihangane mugenzi. Hari abandi bariko baracunaguzwa mu buryo butangaje. Ihangane nshuti yanje. Abandi baragwaye, imibiri yabo irarushe, iragwaye, iraremerewe, ingwara ni nyinshi, bagize ukwihebura. Ariko nje kukwibutsa ngo ihangane, Yesu agira aze kudutora. Twehe iwacu ni mwijuru, niho twiteze ku mukiza wacu azova. Kandi azohindura iyi mibiri y'ubufafara bwacu, izohinduka. Iyi si yo tuzokwambara mwijuru, nka kwa kundi umuririmbyi yabivuga. Yavuze ngo imyambaro nambaye siyo nzambara mwijuru, nzambara ubwiza bwa Yesu mwami, uko azosa
niko nzosa. Haleluya. Tuzohindurwa, twambara ubwiza bw'Imana, twambara imibiri misha. Uyu mubiri ntukaguhangayishe. Abantu benshi barahangayitse kubw'uyu mubiri. Mwami we, uyu mubiri uraduhangayikishije cyane. Bamwe biruka barondera ingene bogira inzobe nyinshi ngo bace. Abandi birirwa bariyanikira ku zuba ngo barabe ko bogira umubiri ugomba kwirabura gatonya. Abantu bararushe. Abandi barafata imishatsi yabo bakayisiga ahubwo asanga hari vert, aha naho hari jaune, aha naho hari rouge, ukamenga ni nyoni. Ni bagomba ikintu gisatisfait kibabumba. Barabuza amahoro, bumva badatuje muri bo, bafise ingorane. Suko bashaka gushaza, ariko bumva bashaka, babuze ikibabumba. Ariko nuko barayobewe inzira. Ikibabumba si kindi ni Kristo Yesu. Bambaye kutanyurwa kuko Satani niwe mwansi. Niwe atazi kunyurwa. Icyo Imana yakoze Satani we agomba kugihindura ngo yagize nabi. Mwama dufashe. Nshuti, Kristo Yesu azoza. Ngo azohindura imibiri y'ubufafara, iyi mibiri iruha, iyi mibiri igorana, iyi mibiri itugora ikaduhangayikisha. Ngo azoyihindura, iyi si yo tuzokwambara. Imana nihabwa icubahiro. Tuzosa n'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Tuzokwambara umubiri w'ubwiza bwiwe. Imana nishimwe. Yo, haleluya. Paulo aravuga ngo ntimuraba abantu bose ngo mubigane. Ntubone umuntu wese nk'icitegererezo cawe. Eka, bamwe ntibaje iyo tuja. Oya, bamwe nta rugendo rw'Isiyoni bafise. Nico gituma Paulo yabivuze neza. Ati bamwe amaherezo yabo n'uguhona. Mu Kristo mwene data, ni gute ufata umuntu ariko arahona, ariko araja mu mahonero, akakwigisha ingeso. Wewe uri umuntu wakire Yesu ukakurikira. Vinyuma, ivyo vyose ubona si ivyitegererezo. Ndatangara iyo mbona abantu umuntu ukabona ngo umwanya muto yicanye n'aba bantu yamaze gufata ingeso zabo. Bobo bicaye mu buzimye ntibazi Imana, ntibazi niyo bariko baraja kuko ntibaramurikirwa n'umuco. Ariko kubera wewe wicaye nabo ugaca utangura gufata ivyabo kavyakira, akaba ari byo wiyambika, akaba ari byo ugenderamwo. Yesu adutabare. Mbega ubuzimire. Paulo yabivuze ati ntimupfa bo mwiganye, atariko munyigane. Ati canke naho mwigana bagenda basa nko twe tugenda. Haje ku murongo w'17 niko avuga. Avuga ngo bene data munyigane, ngo mwitegereze abagenda batwigana. Ugenda yigana abantu b'Imana, ugenda asa nko abantu b'Imana bagenda. Uwo niwe tukwiye kwigana. Kristo Yesu adufashe. Jambo y'Imana rivuga gute? Ngo tugure uburyo tubugwiza kuko iminsi ari mibi. Satani yarungitse abadayimoni kwigisha inyigisho zitarizo. Uyu munsi umuntu wese arafise access kwigisha, naho atabafise impwemu y'Imana imusunika kwigisha. Ugasanga abantu benshi baravuga ibintu binyuranye n'ico jambo y'Imana rivuga. Umwami Yesu adutabare kandi adufashe. Soma ijambo ry'Imana mugenzi, usenge, urabe ico Kristo Yesu yihanikirije, ukireke ugihebe. Yo Yesu we, umwami azoza kuraba ingene twagendereye mu ijambo ryiwe. Yesu ni jambo. Umwami wacu iki nico cete yatwandikiye ngo duhore tugisoma uko bukeye. Kuko umunsi azoducira urubanza azozingurura, arabe amajambo ko twagenze nk'uko yatubariye tugenda. Mwami ashimwe kandi ahabwa icubahiro. Minsi irakuze, ijoro rigira rice. Yesu Kristo, Mwami Imana araje. Nshuti yanje mugenzi hangana, ivyo urimwo ntibigusamaze. Ubukene urimo ntibugusamaze, ubutunzi urimo ntibugusamaze. Uko Imana yagushize hejuru ntibigusamaze. Kumwe vyasamaza Abigayili, Hagari. Kumwe vyasamaza Hagari. Amaze kubona agira ibibakwe akarana na sebuja, akabona arafise inda, yaciye yibagira ikorwa ciwe c'ubucoreke. Aca aravyibagira atangura kwiduza,
akengera inabuja. Mwama dutabare yibagira icarico kubera yuko umuhezagiri yaronse umuhezagiri yagiriwe ibako yagiriwe ubuntu. Nshuti mwene data, weho bimeze bite? Mbega nawe Yesu yaba yakugiriye neza? Ubwo yakugiriye neza wifashe gute? Uracari mu nzira y'Isiyoni? Uracari mu nzira y'abana b'Imana? Uracarindiriye Kristo Yesu? Jambo ry'Imana rivuga ngo murongo wa 20 ngo twehoho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza wacu kwazova, niwe mwami Yesu Kristo. Haleluya! Mwami wacu yitwa Yesu Kristo. Mwami wacu twiteze kwazoza kuko niko yitwa. Mwama dufashe kandi tugirire neza, tumenye abo turi bene Mana. Haleluya! Turi bene Mana, ntidupfuko twifashe, ntidupfe abo dukurikiye, kuko benshi turiko turabona abo tubana nabo, abo tugendana nabo benshi. Biblia bavuze ko ngo amaherezo yabo nuguhona, kuko bihakanye umwami wacu Yesu. None abo bokubera akarorero gute? Ni gute ari bo uyu munsi uri kurigana? Ubona ivyo bakora nawe ukaja kubikora. Datangara, umwami Yesu adutabare. Enda hindukira mugenzi wanje, hindukira. Subira urangamize Kristo Yesu. Subira usabe data wa mwijuru agutabare, agusubize mu nzira. Haleluya! Kwambika imyambaro ikubereye igukwiye. Mwana ishimwe, witeze umwami Yesu ko azoza kukujana. Amina. Ngo yagiye kudutegurira ivyicaro ngo kandi agira aze kutujana. Imana nishimwe. Y'umubiri ntuduhangayikishe. Undi nawe yavuze ati wa mubiri uzobora. Ati reka kumpanga yishu uzobora. Ati naho ndagusiga nkagusiga. Ati ndabizi iherezo ryawe nukubora. Y'umubiri ntugutandukanye n'Imana, ariko ucira urubanza umenye kuzobora. Imana nihabwa icubahiro. Nshuti nagomba twibukanye amajambo. Ubwo turi mw'isi, isi si wacu. Haleluya! Mwami wacu Yesu aratwiteze, kandi mukanya tutazi azotujana. Imana ishimwe. Ivyo ducamwe ntibidusamaze, butunzi ntibudusamaze, ubukene ntibugusamaze, ngo wifuze bunanirwe no kurindira. Mwijuru tuzorya, tuzonywa, tuzohaga, tuzokwambara, tuzonshaza, bwiza bw'Imana buzoduhaza. Amina. Ntituzokongera kugira ibindi vyifuzo kundi, tuzoba twuzuye guhimbaza Imana no gutazira Imana. Dufise umunezero, dufise vyose bidukwiriye. Imana nishimwe. Haleluya! Umeze gute mu mutima wawe nshuti yanje? Ndakwifuriza kuzohura muri Yerusalemu musha. Mwami Yesu yavuze ngo araje kutujana, ngo invitation zarasohotse. Mbega warayakiriye nshuti yanje? Imana niguhezegire, Imana nigufashe. Naho uri kure, naho ntakubona ngo ndakugumbire, naho uri kure yaho nshirikana amaso, mu mutima turi kumwe, kuko turi bene Mana. Imana niguhezagire. Ngwino dushishikare gusengana, dushishikare gufatana amaboko, dukomezanye kugira ngo bikunde tubandanye urugendo rwacu. Bitugwisha ni vyinshi, abansi b'umusaraba ni benshi, ariko Kristo Yesu aduhumuriza, adufata ukuboko, ari kumwe natwe. Imana nibaha umugisha, Imana nibahezagire. Yari amajambo nagomba ko twibukanya ngo twe iwacu ni mwijuru. Identite yacu turi bene Mana. Icubahiro n'ikibi ca Kristo Yesu. Haleluya! Tumurindire twihanganye, araje kutujana. Haleluya! By'amaso yacu atigeze kubona, by'amatwi yacu atigeze kumva. Yesu we, ngo umwami Imana yabiteguriye abayikunda. Wowe nanje tuzobona ibyo tutigeze kubona. Haleluya! Reka tubirindire twihanganye. Abagutuka wihangane, abakwita kuri umupeyizane wihangane, abakubwira kuri kijuju wihangane. Mwijuru kwa data tubikiwe vyinshi. Umwami Yesu Kristo abaha umugisha. Amena.